Jewe nitwa Fabrice Manirakiza ndi umwana w'umurundi nakuriye muri Australia nkaba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese. Rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese, ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose. Rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo ni umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa kiri soko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa, twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Ndasubiyemwo hariho ikigega twashinze cyitwa One Africa Investment Fund. Icyo kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose, kirengeye amoko, kirengeye imigambwe, kirengeye amashengero, ni cy'abarundi bose. Icyo kigega rero twifuje ko uwari we wese duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika, tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero wo ngaha, tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha, ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe. Ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari. Aho urumva ko ari ukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe. Ndasubiyemwo iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose. Rero mwese muriko muranyumviriza ndabateye akamo dusidukane n'iyonka. Mu Kirundi baravuga ati ubushaka iteka aragitera, bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose. Rero guhera iyi saha, guhera uno munsi shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe. Novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu, kuko inyuma y'imisi 4 tubivuze mu misi heze imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa, imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa. Narabibabwiye Bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe. Rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe, kandi abantu bavyumve si kigega ca leta, ni kigega c'abarundi twese. Bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe twenyene twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe uburongozi Sebarundi umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Rijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana isiguro yaryo. Ikindi nacyo kubano vuga ati hariho imbono twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060 bagenzi, ntiturindira uwo mwanya wose. Reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati akanakarorero ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze urumva ni kigega c'abarundi bo novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si vya bindi haza umuntu akaza yikoreye imiliyari dukacumengaje guhonyora wa wundi yazana gatahe kamwe. Oya, suko bimeze. Mu mategeko ngenderwa ko y'ikigega nta assemblée générale hari. Twese turangana.
mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi niwe azokunguka vyinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashoboye kwironkera iryo dolari ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose. Guhera iyi saha rero nico nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwitura. Uko bigenda wewe uragenda muri Bankobu. Ubu twarasabye Bankobu hose kwihashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega cyitwa One Africa Investment Fund. Amakone yayo ari muri Bankobu, ari muri CRDB. Duhigwa duhishije Bankobu yo urazi ko yegereye abene gihugu hose. Bisigurika ati rero wewe mu kugura umutahe genda muri Bankobu, genda muri CRDB. Niyo uri mu diaspora uri hanze ja muri banki yariyo yose ku isi. Konte twarayitanze na Swift code turayitanga. Umaze kuriha umutahe wawe ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cy'umutahe, ko watanga urugendo rwo kuba umunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya receipt ya bank ubutanguye gwa rugendo, kuko ikijya gikurikira haca habaho rero icyo kuverifya. Wewe warose ijya bordero hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kuronka uciye mu nzira zose, cyangwa niyo woja muri Google ukandika One Africa Investment Fund cyangwa ukandika imitaheyacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejeje kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wuzuza ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero ururungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzanana cyangwa ukarurungikana kopi ya pasiporo yawe cyangwa karanga muntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu. Ibiro byacu biri ngaha ku nimero 6 kuri Avenue Boulevard de Independance nimero 6. Hanyuma ugashobora gusinya iyo engagement. Ikindi naco mwomenya ni cyuko kujya nagenda bivuga abarundi bene wacu baba diaspora, aya namahigwe akomeye cyane yo novuga ati yo kwinvestisa mu nkundire. Sindavugishe n'ijambo ryo kuvuga guterera, no. Iyi ni mitahe, sivyo guterera. Nta muntu tubwiye gushizemwe amafaranga yo guterera, dushizemwo imitahe izokungukira. Kuko ndatanga karorero mu vyigwa twagiye turagira, musubire mu ntahure yuko ivyigwa tumaze kugira ntibiraba definitive. Nivyaba definitive tuzobabwira. Mugabe ivyigwa turiko turaraba iyo biriko biraja biratwereka suppose ko hashobora kubakwa nk'imiliyaridi zigera nk'500. Suppose izo miliyaridi 500 muravye ibi bikogwa uko bizoba bihagaze, nawe ntihazohurira imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi. Uciye ufata za miliyaridi 500 ukazigabura miliyaridi 5, uza gutora imyaka 8. Bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo. Cufata rero ikiringo c'imyaka 12, fata ikiringo c'imyaka 4. Mwebwe mwashizemwe imitahe muriko muri ronkera inyungu. None mwumva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai. None nimwumva ko tuzoba tugiye muri ryayishugwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi. Kandi mwibukiye ni projet imwe. Mugabe icyo no babwira nuko iki kigega kizoba gifite amahigwe yo gufinansa ama projet atandukanye. Murazi muri Tanganyika hari y'amafi menshi, murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura. Ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani, nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora. Iri soko ukuntu tuzoyubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni gikorwa murabibona ko dutangwa ibikorwa byo gukubura, ni ibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Na munyumve neza rero, abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega
ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega dutanze ukwezi kumwe ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwishi n'ishaka by'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza rero kugira twihege ateka rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka dushobore gukora kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amaitide diso hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze mugabo mwumve neza niyo azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi aba barundi bubona babajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa abo nabo tuzifashisha bazoba bari nyuma agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije nakazi kiwe niyagira imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe byensiri twozokongera ku mwanya mugari bivanye n'ubwishi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi gushobora kutazoshika rero nkatera kamo abavyumva ubwo je ngeza aho mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka twereka amakungu ko dushoboye kuko inyuma y'imyaka tuzojabuka n'Uburundi dutangure kuja gufinansa n'amaproje yo hanze rero nkavuga ati kujya mwagiye murabivuga se barundi yaragiye arabiduhishurira ko abarundi najewe nongere ndabishingira intahe itunga Imana yahaye abarundi rirarenze ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze ibi rero byo kwikingira tubirengere ibi rero byo guterana imitego tubirengere ibi rero bya bwaburozi bw'abaturoze ngo uri umuhutu we uri umututsi tubirengere ibi rero bya zansa kusanga twirigwamwo tubirengere ibi rero bya babandi baca bahaguruka ngo Fabrice ngo niwe yahawe igikorwa no ikisi igikorwa cha Fabrice iki ni igikorwa cy'abarundi twese ndabasigurire mwumve yuko ntivyari bibujije ko jewe shobora kuja kwironderera banke canke aba investisseur bakazana ama miliyari jewe nkunguka jenyene ariko ikiri ku mutima sico mvuga ati abo bazungu ntabo dukeneye ayo mafaranga ntayo dukeneye twebwe barundi bose kuburyo na wa murimyi wa ruguru agira amahirwe yo kuvuga ati narimbuye naradandaje narungutse 200 reka nguru umutaha umwe gusa kugira igihe cyose azoza aracanga avuga ati raba ivyo twikoreye nk'abarundi nico gituma twavyise the pride of Burundians iteka ry'abarundi rero nkavuga ati kubijanye n'iki kigega nababwiye ndasubiyemo ni kiringo cy'ukwezi kumwe muri uko kwezi ukazosanga imitahe bayi target turiko turashaka gushikako ni mitahi miliyoni 1 ndasubiyemo urumva nta n'ibice 10 kujana bya population urumva rero murumva ko ari mitahi mikeyi mugana narababwiye yuko inyuma yaho bishobora kuzobandanya kugira dufinance yindi migambi mugabo ubushaka gushiramwe umutahe wo kugira uze kubaka isoko rya Bujumbura afise ukwezi kumwe nagene muri Bankobu ariho umutahe wiwe hanyuma yuzuze acte d'engagement canke arindire kuko guhera ubu tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya naho subiremo ndaze hari abantu benshi bakunze kuyitira Fabrice abo bantu bose banyiyitira muri Facebook hari ama profil arenga 10 yiyitira Fabrice umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kuja kwiba bene gihugu nakazi kiwe ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nije ndiko ndegeranya amafaranga no suko bimeze ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nijewe ngo ngiranda bajanira ayo mafaranga no najewe Fabrice ninaza kubwira ati mama kashi ntuzuyampe uzuyacishe kuri konte zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze kuburyo niyijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo 100%. Rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero ikintu cya mbere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yompi mwenga niko babivuga rero nkanura abarundi ntihagire umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese agenda ndasubiyemo
ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramwo ijambo nabo bagiramwo uruhara rero nabasiguriye ico kigega ikindi rero icyo novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'uwo mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai mbe ngira mwabonye igicapo cyayo hazoba hariho ama complex atandukanye hazobaho na etage y'inivo 30 none nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere hariho atike yagize hanyuma haba mu expert yadutereye icyumviro ico gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza ati ntiduhave dusanga ari iby'abantu babasirimu gusa aho yarahejeje kuma icyumviro cyamvuga ati kuri aya ma complex tuzoraba ukuntu dukora complex imwe n'ababa mama badandaza itomati bisangemwo na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese kuko kujyamwo ni kibanza kizoba giteguwe neza azoba ari amakori ya leta azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese rero ndagize ndabashimira ndasubiyemwo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza nitwaheza gutegura ikibanza ibi byose mubona byahavuye hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol ama geotechnique kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja dukora ibintu muri professional ntitugire bya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzova tubona ngo byatuguye ko no twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera ego rindira mpeze mugenzi ndindira mpeze ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko ubu uko tugiye kugira turagiye kuza turi abafisi ibibazo kuza turaba bishura twarabitanguye mwarabibonye ku matwi nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye turavuga ati aba journaliste bose bo babyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya gukwiragiza iyi nkuru yose kuko ndababwije ukuri iki nigikogwa Imana yantumye iki nigikogwa Imana yadutumye mwebwe kuba mubyumvise uno munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe ninaza ndababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire mugu wumva wese ko ari ikintu cyubaka twese tujane twigire mu terambere rero nababwiye contact aho mushobora kuronka izo information amakonte za form mushobora kubironka turafise amasite hariho imitaheyacu.com hariho oneafricainvestment.com canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu ivyo byose ni novuga ati ni nzira ushobora kuronka ko information kubijaye n'ama contact nagenda yababwira muraza kuyibonera ngaha ni 76 ni 96 ni 87 n'ubusa 5 ni 66 63 59 79 izo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigegega kugira twese dushiremo imitahe nayo ubundi contact zanje nanje murazizi mwese ni guteranya amajana 256 na 57 68 41 ubusa 4 umuntu azoherwa ngo areka aravugana na Fabrice ataciye kuri iyo contact ndabisubiyemo ntazambaze rero ndiko ndabivuga ntanga umuco abarundi dukorere hamwe turi kumwe twese birashoboka kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu ibibazo merci thank you Egerino kugira ndakumva ego
hari icyo nibagiye cyane ni sawa kinaguma nibatse kwibaza ikarita kwezi ego nitwa Chitasi Gihondi Mpundu ndiko mbaliza bisigaho za miryango ndagira abandi bakeze kuri umugambi mutanguje bari imyaka 11 abarundi awurindiriye bari bararambiwe cyane rero gusa nakagwa tubazo dukeya kugira umuntu atahure neza umurere mbega hagati ya bene imitahe na leta sokoreza bari ryande ngende ndishura cyane urakoze sigure ko iri isoko ryo kubaka isoko ryahawe ishyirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group abarigize uri hejuru wa mbere ni jewe Fabrice iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanke cyangwa mu ba investisseurs no hacaba wa mu visionnaire cyangwa wa mu promoteur yitwa Fabrice hacavuga ati kubera iki tutokwishirira ikigega kizofinansa uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka rero leta mu byo bumvikanye na Ubaka Nation Group ni formule iri mu byitwa BOT wanashaka biri mu nzira ya PPP BOT ni build on transfer bisiguri kati leta ivuga ati wewe genda wirondere yukura amafaranga genda wirondere yukura ubuhinga iki gikogo cyubake hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubinsubiza rero bisigurika ati iki kibanza ni cya leta ijana kwijana mugabo imyaka twumvikanye irarenga 200 nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma musi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje cyo harura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu nibaza ko cyubo wa mbere ugura umutahe Urizana neza iyo myaka mwumvikanye na leta n'ingana icyo menya ko ari gurenga imyaka 200 hejuru y'imyaka 200 amakanzu kabiri iri soko hatawe neza rizotwara umutaho ngana gute canke mugereranije mutotuma kuba kajyari neza na neza urakoze nabasiguriye mu byo twari twasinyira mu byo twasinyiraniye na leta yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere kuraba ko mubishoboye urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa nibaza ko ukwezi kutaranashika leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye bisigurika ati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira rihere nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5 muganda babwire turacari mu vyigwa nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique ama étude du sol ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya mugana kubwiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza miliyari majana 5 Nukuvuga yuko hari ibyo bakabona bwa mbere ubushikiranganje bwari bwarakoze jewe ibyo bindi ntavyo nzi ndasubiriye mu abantu babaza ngo urumva ngo none abarimwo ngo ibikini jewe ntavyo nzi jewe fata ko ndi umuntu mushasha wewe umbwiye ati ingunyubakire rero biba byarabaye canke biba byarakozwe jewe ntavyo nzi ivyo nzi ngivyo narabiberetse ivyo nzokora ngibi narabiberetse ego rero ubu turi ku rupapuro rushasha ivyo bindi vy'impapuro za nyuma ntimumbaza hanyuma isoko ryamara kubakwa nukuvuga muzokuvugururira mbabare gatoya muramaze icyumbiro cy'ibibanza bizoba bihari ibyo navuze ko tukiri mu vyigwa turacari mu vyigwa inyuma yuko nitwaheze ibi ama étude du sol agahera twe icyo tuzoca dukora novuga ati ni vyigwa architecturale tubihejeje niho rero tuzoca dutermina ama metre kare
amametre kare imwe igiciro cyayo bivanye n'amadevi. Urumva ko duharuriye ku mametre kare, nawe niyo uzoba ushaka ati je shaka imetero imwe kuri imwe bivanye na mikoro yawe uzoronka, cyangwa niyo uzoza uvuga ati jewe nkeneye flow yose ibi yanje uzoronka. Fabrice Nugenda bakengurukire akabazo kanyuma baza nta kibazo ntikabe nakanyuma n'ibindi ushaka kubaza. Navuze yuko byoshaka kuba kwa rino soko kuri miliyari 50 gusa. Nyumviriza neza, harancanza nyumviriza neza, jewe natanze akarorero mvuga ati ivyigwa twakoze. Rero nimba twakoze ivyigwa byo kuvuga ati mbe nk'ubu twogira ihangari duga ati byogenda gute, ivyo rero nivyo navuze. Mugurumva inyuma y'ukuvuga ati Fabrice turabona wo bishobora turakwizeye, icyambere wumva nari gukora cyabaye iki nicyo kuvuga ati mpuruhusha ngende kwapima ndabo ko hangana, mpuruhusha ndabe etage yo bamwe uko angana. Rero nicyo gituma ndakwereka ati ngibi bicapo ntibiri fixed, iyi ni design gusa, ariko abazi engineering canke n'abatayizi sinoza kukubwira ngo hazoja yetage ya 30 ntarakora etide diso. Nicyo gituma ubona leta yaciye twugurura amarembo ati hubwo genda mukureho bijya vyose bihari, ivyo vyigwa bibubunyene kugira tuce tubwira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguhinyisha zigoroye, ndakubwira ati gitigiri niki abazoba mu bazoba bangana uku. Erega ibi nababwiye si vya Fabrice ni ivyanyu, ni ivyanyu kiretse utazogura mu mutaye gusa ya ushaka twese. Ego urakoze. Nitwa Ezenye Nkorera Jimbere magazine, nagira mbaze ikibazo cerekeye imitahe. Mu bijanye n'isoko y'imitahe baravuga bati umuntu agura imitahe ntarenza imitahe 50 nk'akarorero kugira ngo ntihabe abihariza imitahe. Reka twashaka tubaze mbega ni imitahe ingahe itazorenza. Urakoze. Nababwiye n'ubwa mbere mu Burundi habayeho ikigega ico biyita fond, ico biyita fund. Mu Cyongereza ishobora kuba mutual fund, mu Cyongereza ishobora kuba hedge fund. Urumva kuba ari ubwa mbere bitandukanye n'ibitwari dusanzwe tuzi. Bisigura kati nasiguye hasi handi umuntu acaterura miliyari dijana akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe. No, aha twese tuzoba tungana, mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo. Niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahumwe shiramwo. Twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe, sivyo? Suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari. Wibuke ko nka miliyoni 100 z'amadolari hazorenza kuhubaka. None wumva twicaranye miliyoni 100 z'amadolari, ibitoro nituca tubizana, satellite nituca tuyiduza hejuru tukigira ubundi muhora tariri mitere gusa. Urumva ntiwumva ko tuca tugura ubwato bugezweho ifi zahora zicwa n'ubusaza muri Tanganyika tukatace tuziroba. Ntiwumva ko tuca tuja muri Amerika, mbe urazi ko tugiye muri Amerika twifitiye amahera yacu tuca turusha agaciro abazungu. Mugata amahera dufise ntibikunda. Kugira rero dushobore kuronka amahera nuko tuja hamwe. Ariko Fabrice, yes sir, turamenyera mu Burundi tubona abantu baza bagatangaza ibintu ngabo mu nyuma tukabona bibandanije abantu bazara bibaza ibibazo. Ni ubu tworoka icyizere ko iyi soko riraryuba kwe koko. Uyu muntu burya jewe yobanziga abagenzi ni mu munyishurire ibyo twabonye byinshi. Ivyo wabonye jewe muri Miriware muri Kamensi Burundi Village hari umwaka byatwaye tutabejeje. Zijya nzu zari bwabeho mu Burundi, genda mu Kabezi muri Lake View Paradise Estate. Ubu turi kuri dare ya kabiri, projet y'imiliyari 30. Je nta banki nimwe ndaja gusaba amafaranga, vyose bikogwa n'abana b'abarundi ba diaspora bene wacu. Urumva rero hubwo niki nicyugurura amarembo. Rero ntimushidikanye nk'ubu uri kurabaza ico nturagaruka inyuma y'ukwezi urabe. Urumva ucumenga urantunga simave ndagushira muri babandi kubera kahise tubona abantu batugira ibintu ngabo ntitubone ibikogwa ivyo. Ni babandi bagara, ni babandi bagara. Ariko urumva ubu je ndabihaye mwese mu byumve meze nka wa muntu novuga ati nahora ndira ku sahani yanje jenyene.
mugubu urumva ko naruye ndavuga ati twese dusangire. Suppose nk'ubu turavuze ati dushiremwo reka tugure imitahe, iyo mitahe ntibonetse, ciye mvuga jewe Fabrice simumba kuko ivyo kujya ku munsi ntavyo mbuze, none wumva ari je nzoba mpombye canke niba abarundi bazoba bihombeje bonyene. Nico gituma mvuga ati ni kigega gifise amategeko akwiye, ni kigega gifise byose bikwiye. Mwumve ko na je Fabrice nta na droit afise yo kujya kugera ico kigega. Hazoba ari abantu bafise ubuhinga bukwiye ku rwego internationale.